urakaninaza cyane nyagora ku ngoma, wowe gahimbare ke ubuzima bwacu, wowe udutura imitwaro turemereye, wowe tuza gusenguka tubera igisubizo mu bibazo bihanamiye imitima yacu, wowe twirukira ukaturinda imibabaro. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera ubwoko bwawe. Turagushimiye cyane ko turi bazima ku bwawe, turagushimiye cyane ko atacyo twaburiye mu rukundo rwawe. Duhezagiza amagara meza Mukama, duhezagiza amagara meza, duhezagiza amagara meza. Igitangaza kivuye mu ijuru nikidukorere ko dukira indwara, igitangaza kivuye mu ijuru nikidukorere ko dukira imivumo, igitangaza kivuye mu ijuru kuri umunsi wa mbere w'amasengesho muri iyi minsi 3 isozera ku kwezi kw'icumi. Turasabye ngo igitangaza kivuye mu ijuru gikorokere ku buzima bwacu, ahari umusonga abakayaga abagahenga abamahoro, ahari umunaniro haza akaruhuko, igitangaza nigikoreke ahari agahinda haza agahimbara, igitangaza nigikoreke ahari agacinyizo, haza umwidegembyo. Muri iki gitondo turasambuje indoto mbi cyane cyane indoto zo kurara turarya. Turase kurira mu ndoto kuko ni ikimenyetso cy'uko isi yamaze kutwigarurira, ni ikimenyetso cy'uko imibiri yacu yamaze kuyitora ikayikoresha uburetwa. Turabyasenya guhora ku ngoma, guhora tuzengerezwa n'iminaniro yo kuraturirukana inyamaswa, tukarota abacu bagiye tutazongera kubonanira mu mubiri. Tugirire neza udusigurire ibyo ari byo, tugirire neza urobe ubuzima bwacu. Turuguruje imiryango y'ibyishimo ku buzima bwacu, turuguruje imiryango y'amahoro ku buzima bwacu, turuguruje imiryango y'ubutabazi ku buzima bwacu. Wintungane uyikiza amakuba yose. Mu migani ya Salomo iryo jambo yarishimangiye rwose, mu kigabane cya 11:8 yaravuze ko intungane itabagwa, intungane irarokogwa. Turabegize ubwoko bwawe, duhagurukiye kutongera kukuryaryanya, duhagurukiye kutongera kukwikurako, kuko twasanze ibindi byose twokwimatanya nabyo, ibindi byose twokundana nabyo, abandi bose twokundana nabo, abandi bose twokwishimira boshobora kuduhemukira. Rimwe na rimwe bakanaduhemukira atari uko ari ibihe, ariko ari uko bananijwe n'amakuba yacu. Ni wowe Mana atakintu na kimwe cyo tubako ngo kikunanize usibye icyaha. Gukora icyaha nankana, gucumura nankana, kuryajyanya nankana, kwirengagiza itegeko ryawe, kukuryajyanya ubwawe, turabyanse turabyiyambuye. Nawe kora nk'Imana uduha umugisha, nawe kora nk'Imana uduha amahoro, nawe kora nk'Imana uturenganure, nawe kora nk'Imana uduha ibyiza n'ibyishimo.
kora nk'Imana uduhuze n'icyo imitima yacu ishaka. Kora nk'Imana uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Turi mu izamu ryo hagati ya 12:00 na 3:00. Ni izamu ryo gusenga dusoma ijambo ryawe rudasumbwa, ugahise ukaduhindurira amazina. Iki gitondo dufite umunezero. Iki gitondo dufite ibyishimo ko waduha ubutware bwo gusangangura ibicaniro byose bikorera ku buzima bwacu. Ibicaniro by'abarotsi, ibicaniro by'abambutsi, ibicaniro by'abasambanyi, ibicaniro by'ababeshi, ibicaniro by'abanyamunwa, ibicaniro by'ukutamenya, ibicaniro by'ugisokuru kibi. Mu izina rya Yesu Kristo twitandukanije nabyo, twebwe ubwoko bwawe. Iki gitondo duhagurukiye gusambuza icyitwa inabi cyose ku buzima bwacu. Turase ko hari uwo turoga ngo byemere, nta n'uworoga ufise ADN yacu ngo byemere. Turase ko hari uwo dutongera ko ngo byemere. Turase ko hari tuvuma ngo byemere. Turase ko hari uwo duhuha ngo byemere. Turase ko hari uwo turaguriza ngo yerekwe. Nyagora ku ngoma mwami Imana, gahimbare ku buzima bwacu. Sesekariza inema n'imigisha byawe kuri twebwe. Sesekariza ububasha bwawe kuri twebwe. Gendura mu mitima yacu ubona ibyo tugona, wese uduha umugisha. Tugushimiye kuko uri umwami w'abami, tugushimiye kuko uri umurengezi, tugushimiye kuko uri umurenganuzi, tugushimiye kuko uri umutegetsi ategeka ibyiza bikaba muri twebwe. Amaraso ya Kristo ndadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Ububasha bwa mutima mwiranda bukorere muri twebwe. Impuhwe za rudasumbwa zidusage, bisigaye duhabwa umunezero muri byose na hose uko twarahezagiwe. Amen, amen, amen. Mana mutima mwiranda mwigisha w'ijambo ry'Imana kazi, kugira ngo tweregwe mu buzima bwacu kazi, kugira ngo dukugwe kw'iminaniro kazi, urakaza neza, kugira ngo muri byose na hose duhabwe umunezero ubwoko bwawe. Amen, amen. Tugire Kristo bakunda aho mukama amuri ku mpande zine z'isi. Amara Yesu Kristo agaze mu buzima bwacu, urukundo rw'Imana rudusage, ntacyo tuzoburira mu bubasha bwa rudasumbwa, kuko iyo ufise Imana uba ufise byose. Turi ku nyigisho y'130, tugeze mu kigabane mu gitabo cya 4 cya Bibiliya, turi mu kigabane cya 18 duhera ku murongo wa 25. Tumaze iminsi tubona iby'Imana yagenye ku bakora mu nzu yayo, kugira ngo abana b'Imana bashobore guhabwa umugisha, abana b'Imana bashobore gutahwa, abana b'Imana bashobore gukomera. Iby'Imana yagenye twarabonye ibizogena abahereza mwuka, turabona ibyagenewe Aroni n'abahungu biwe, turabona ibizogenga cyangwa ibizotunga abalevi. Rero ubu rero turaje ku buryo bw'umwihariko 10.
ko bibiri ivuga se anitari karabivuga. Inyigisho y'ijana 30 umurongo wa 25 iharura cyaye mu gitabo cyo guharura kigoro cya 18 ngo Mukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati uzushikiriza ijambo Balevi ubabwira uti nimwakira icicumi muhawe na bene Isirayeli arico nabahaye kivuye kuri bo ngo kibe intoranwa yanyu muzokigerukira ko ishikanwa muhereza Umukama icicumi c'icicumi. Murabyumva bimwe bambigisha ubundi icicumi ubu gitanze nabi rwose iyo gitanze ahantu bagikoresha 100%. Gitegerezwa kugerugwa ko icicumi ugitanze ahantu kiba free. Cyangwa ituma nkunda kuvuga abakozi b'Imana baziturura imigisha y'abana b'Imana. Abijambo ry'Imana baziturure bakuri bicanira igicaniro cya mbere kibi ku muntu n'igicaniro cy'idini. So kuravuze ngwinizwe n'amata na wundi mwerera. Abakristo benshi bagize imivumo babura imigisha bamugwiza. Bona nk'abantu bari hejuru abapasteri ababishop abasenyeri abasaseredoti babakwiye kubwizukura abakristo icicumi gitangwa gute gitangwa nane gitangirwa he gihabwa nde cyatugwa kwiki. Mwakubera ko ijambo ry'Imana twamaze kurigira ikindi kintu ntidushobora kwigisha ukuri. None bazomenya ibyo batabwiwe bazokora ibyo batigishijwe. Icicumi kibwirizwa gutangwa ahantu kigerugwa kandi handi kigeruriwe kikagenda niyo ahesha umugisha wewe gusumba uwo wagishize mu ntoki. Niyo mpamvu icicumi ntabwo ari umukristo wakugaruka gukurikirana ngo cyakoze gute ngo byagenze gute. No, icicumi umaze kugitanga ukatugwa ko umugisha usigara ujya kwishyuza Imana umuhanuzi akishyuza Imana kandi wa mukristo wa wundi yagerurirwa ko cya cicumi nawe akavuga ati Imana ndagushimiye ugashikirwa. Hari uriyo migisha kwingana kugira Imana kugira ngo inyanyagiza nayo ikinyanyagiza. Ibyo muzogerura bizokwakirwa nk'ingano zageruwe kuzikiri kumbuga n'umutobe w'umusesekara usesekaye ku bwato bwuzuye. Ubwato murazi cyari cyo ubundi ubwato n'imitima yacu. Ndababwira akantu gatoye ku bwato. Mwana ubwato ko Imana yabwiye Nowa akamara imyaka 120 ngo abaze ubwato. Kiya gitigira imyaka 120 harimo rimwe Imana imwe rudende harimo kabiri ubuhamya bwuzuye harimo ubusa imbabazi Imana ihora itugirira harimo ibitigira biri mu cye gitatu ni ukuvuga ari ntabanduka Imana ihorana umutima wo gutabara umwana w'intunga umwana w'umuntu afite umutima mugabo utunganye kamere agerageza basi. Imana yanga kuvuga ngo Mana ngo nduwa kandi umunyabyaha mugihe buri kugwana no guheba icyaha guheba ingeso mbi Imana iragutora ishobora kugutabura. Nico gisigura igihe Elisa abana bariwe n'idubu bagapfa bakagenda. Guko ariko namwe muzogerura udafise ubu bwato n'igikunda. No arari Imana mubwira ngo mari ngo baza ubwato mbwira igitajya kurondera nagira mbabwire ko guhitamo kugendana na Kristo n'ubutunzi kandi busaba ikiringo kuko nawe wabujya bwato ntiyapfuye kububatsi. Imana yambwira tuzagende mwishamba utware igiti cyitwa kunuko ngira ngo umusi wo gutuma igiti cy'umumanda numara gutora icyo giti Nowa uzocuza Nowa ngo araza bikora uko Imana yamubwiye. Imana izitugerageresha utuntu yadushiriye mu nzira mbwa twebwe nuko cyo twigomera tugashaka kubikora uko tubyumva.
Nowa araza amara imyaka 120 abaza ubwato. Ubwo bwato imvura imaze kugwa, abantu bose yarabishe, ubwo bwato bukerera hejuru y'amazi, hejuru y'imigingo. Ko niko Imana itabara umukristo, bamwe barapfa abandi bagatabarwa, bagakoma induru. Nowa ubwo bwato bwarimo inyamaswa bukabimwiki. Ubwo bwato bwavuye buzana idirisha, inuma ikaguruka ikagenda. Ubwo bwato ni Kristo. Imana yavuga ngo niki nakoreye. Ubundi ubwato ni imitima yacu. Iyo dufise Imana tukagira ubuhamya bugushingiye ku butabazi bw'Imana, ntitwigera tujebajebeshwa n'ikintu na kimwe. Tuba twamaze kuba abana b'Imana, barumuna ba Yesu Kristo, n'ingoro y'umutima mweranda. Ubwato bukaba bumeze neza ngo kuko Imana yabusize muri twebwe kugira ngo tubugire wowe ubwo kuganirwamo ibitoki turonka imitobe. Mu mutima niho hari ibitekerezo bizima, niho hari n'ibitekerezo bipfuye. Hava umutobe niho hava n'inkambi. Uko niko namwe muzogerura ibyo muzohereza umukama ku bw'icumi byanyu byose muzohabwa na bene Israeli. Muvuga iby'icumi bizanywe n'abakristo bibwirizwa kugerurwako. Kandi ibyo mwageruye umukama nico gituma muhora mubona buri kwezi hama hariho PDF. Ni ukuvuga ngo ubu mu Kristo, ngo muri komera Kristo ni muzima. Kuko muri studio komera Kristo nibaza ko arico gituma mvise ni nayo nyinshi ku bijanye n'icicumi. Kuko icicumi kitatanganya ubujyajya, olinga te cugurura inzira, gikuraho amahwa, gikuraho ikizira, gikuraho umunaniro, gikuraho umubabaro, gikuraho agacinyizo, gikuraho agashinyaguro. Nuba nawe warananiwe n'ikintu kukigerako, genda ugerageresha Imana ibintu bitatu: utunga umutima utunganye, utunga umubiri utegekanye Imana, no gupfukama ugasenga. Gusenga ni kuganira n'Imana kandi yumva ururimi tuvuga. Niyo mpamvu ijambo umukozi w'Imana avuze ivuze ngo amen rirakubako. Kandi ibyo mwageruriye umukama muzobiha Aroni umuhereza mwuka. Mwumvise? Iri rero niryo banga. Ni ukuvuga nk'ubu uya nk'akaro ku gicaniro. Nk'akaro ku gicaniro ngo ureka ndabaye nk'akaro rero ngaha muri komera Kristo ni muzima. Gusa ngaha amadini atandukanye. Ni ukuvuga iki mungunde ndakibigisha kuko ndagihawe na Bibiliya. Ubundi niko nagikora. Mugabo iyo udafise umurongo wa Bibiliya niko nagihawe pese ndababesha. Ni ukuvuga nk'ubu wewe Imana yakugabiye 10,000. Ukaba uri muri uyu muvukano. Ukavuga iti igihumbi si canje ni ca 10 cy'umukizana kuko ari inzu y'ububiki. Ibyo navyo mwekeza ndabikekereza nayo n'abandi umukozi wa Shitani. Sinzi ko bayikorera nabyo nzi. Igihumbi nibaza ko kuyikorera ari gukora icyaha. Mva kuzanye igihumbi ngaha uzanye igihumbi ari igihumbi gica kija muri maladi mu bagwayi, ari igihumbi kija muri pe mu bafunzwe prisonnier, ari igihumbi kija kuri pe na nkabujya kuyandika kabiri paruwase cyangwa umukozi w'Imana runaka ari hejuru agusungira amavuta igatuba tutsinda agusungira amavuta. Mva ndenda gitanze muri ecclesia abari umusacerdote, gitanze muri mwumve ngo ni gukusanya, mwumve ngo ngubu watanze igihumbi ntaca tora ijana. Abambe ntaca tora 10, atora ijana, abagwayi ijana, abafunzwe ijana, amaze kubanga aba vulnerable ijana, abahubwo ngira bari bakwiye 500 kuko ni beje, abagwayi abafunzwe paruwase basigaye babiri. No kuvuga niba abantu binyambukira, burya hari ikintu Kristo yababwiye azobarabirako, burya murazi nyambukira twujuje. Ukore vulnerable bivuze ngo bapfakazi n'imfubwe n'ikindi kintu abashobora kuba tugenda sibyo.
ni kuvuga rero ahantu batandatu hose Kristo yadusabye ategeza kuja ubwo butunzi bw'uwo mu Kristo. Iyo wagiye kera mbere naho ndababwira ntibipfuriza umugisha yavuye hana mugabo cyasanga harimo ubwibone gace ndabarungikira abo bantu iyo migisha yabo kace sanga byondusha kandi harimo n'ubwibone kugomba kwemeza abantu. Ndavuga nti niba bikora kuko nabemeje bazariko babikora nabi, reka babikore no ngaha badafise icemezo ahubwo bazohabwe umugisha. Urumva iyo umuntu urinze kumusugurira ngo byagenzo kandi birita bikurekurira ubugombe gutinyemera nyizera mugani mutizera Kristo akorera muri twebwe twe dushobora guhemuka. Umuntu wese yabyawe n'umugore abashobora guhemuka. Nuvuga rero ikihe cyabaniki nacu ndabwira ndipfutse umugisha mugabo nabyo ngikora yaba uwaye ubumunanije yabana wawo ngo muteye bwibona nawe ubwawe uba ushatse ko ibyamwa byamwa kubera wewe bakwemere bagukunde kada mutakunda Kristo ni byakanya gatoya. Amafaranga yo arakwiye kuduteranya n'Imana. Chachi 10 rero iyo ugitanze ubucanye igicaniro cy'umukama kandi ico gicaniro cy'umukama kiza gukuraho ibyo kizana igihushane cy'umubabaro ugendana kizana igihushane cy'icyagugendana. Rero ngo kandi ibyo mwageruriye umukama muzobiha Aroni umuhereza nkuka. Murumva Aroni zangabane ya migabane yiwe yose yamashikanwa mu baje gusaba amasakamento baje kubatiza abana bagene baje kuragana ibyavuye byose barabigenewe amashikano yo kuwa Mungu byose barabigenewe. Mugabi cyacu gihabwa muri rusange bene Levi kandi byumvikana ko barabafise umuhamagaro w'ico bakoze ko bagaragara nk'inzu y'Imana kandi Imana yabimye uwundi mugabane no timuzobona umuntu ngo byaramunaniye ngo yiza amashure ngo munana ko aje gukora ngo ngo abanjeniyere ngo abandi yo bageze mubona ariko yirukana Bibiliya reka abantu Imana izibazinga amaboko kandi bafise ubwenge kuko nandi mbundeka Imana ishobora gutorera umuhamagaro wo kugira ubuhanuzi. Timuzo bivange ngo nabanyenzara ngo niki ejo ngo buce ngo yambara agashati kamesuye ngo noneho ngo raba ngo ubundi ngo yari yabayimbundeke kandi yarize ntuzo bivange kuko beriki hari igihe yari yaratakaje umuhamagaro ibyo yakora byose bitakunda kandi yabwiriza gukora muri uwo muhamagaro kandi umugabane wo kubaho kwiwe uri muri mwebwe aba Kristo. Gane mubikora ngo munezereze umuntu mubikora ngo muhabwe imigisha yanyu mwagenewe mugabo ukora murumva yuko bene Levi baradugana kandi badugana kimwe muri 10 mu byo bene Isirayeli bagizene bazanye bamaze kudugana kimwe muri 10 kwa Aroni mugabo mwene Isirayeli napancharika akabitwara hariya kwa Aroni Imana ntiyamutegetse ko aza gukura ko kimwe muri 10 ngo azanire bene Levi aja kumugaburira nk'umwana muri rusange none waworera umwana dakura ariko iyo umwana kubyukuri aja ati papa burya ni erega ubundi baguma n'icubero kuri hejuru kandi mubwe ko Aroni nawe ava muri bene Levi ibi nibyo bivugwa mu banuzi bwa Yoweri mwarafashe mwigungira ko ibintu byose mureka kugirane gushira abana ingabirano za mutima mwerana niyo mpamvu igihugu cuzuramwe abasenga kikuzuramwe amasengero mugabo ubuzu bw'ubusambaniro atari bwo bwuzuye atari bwo buri kumugaragara atari akaba ari bwo bugirane bwa mivyamo akaba ari byo tubona kumugaragara. Abari bafise umuhamagaro kuzunguruka yagiye inyuma y'ububare bagenda basenga bagenda bakuraho ibicaniro bashiraho igicaniro cy'umukama mwarabagunze mwabimye ijambo nta muntu ashaka gukorera Imana ngo aburi cyargere cyo yambara n'igikunda
ube warize ujya gukorera Imana utone ku iparuwasi makwenga mitsibiraje ngo ndikubera ngo patiri ngo bya patiri ngo byo pastor n'abakristo namwe muri njyajya abo bakristo ni bazobagereza kwa patiri uzomusanga mucembereza kwiregesha musange mu misa agwane nuko amasaha abiri y'imisera nawe narengeje uwundi mupatiri aza kwinjiza yindi misa aragirana nazogwana visita azovuga mugabo agenda uzokwigishwe n'umuhanuzi kandi ibyo n'Imana yabigenye sindiko ndasuzugura sindiko ndagirana ibyo niko biri baragenywe kandi bafise umugisha wabo bafise icyubahiro cyabo mugabo bantu nabo mutigeze mumenya ibanga ryabo niba abantu bukugirane bugukura ibicaniro biri ku buzima bwanyu kuko n'umusaserdoti n'umupasitori n'umubishopu ashobora kuja kwemera Imana igicaniro kiri ku buzima bwiwe yamagabo igicaniro cy'ubusambanyi kigendana igicaniro cy'ubusambanyi nuba n'umuhanuzi afise igicaniro cy'ubusambanyi uzokwiruka muga patiri pasiteri umubikira umufurere ushobora kubimusangana uzakwiruka nubona umuhanuzi afise igicaniro c'inzoga ngo n'umukatolika ngo urumva ngo ni ngombwa ngo Bibiliya iravuga ngo ngwiki ngumunyagahinda ni mu murakano w'ikivino muvinyo nanda turabanyagahinda nimba turabanyagahinda nta buhanuzi twishi mugumo wa Kristo muri rusangi abakiri umwana wo kuregwa uwa mwana wo kuregwa hari abarezi bararavuze ngo kera tukira abana ngo itegeko ryaraturera ko ari kubitegeko ngo rirera bande kera musome muri Timoteyo wa mbere itegeko ribarera bande intagondwa itegeko ribane abasambanyi itegeko rira bande nuba kandi ikindi kintu naco mutaramenye ibintu Imana yagenye mwiguko mubikora kuko hari umuvumo uraririye umukristo abikora uko abyumva mugabo ubikora uko utabyumva ukabikora uko wavyigishije cyangwa ukumva n'umuhamagaro ukwiyumvamo kuko ngo muri eklezia ntiturabyigisha ibya 10 cyane ukumva n'umuhamagaro n'inyota yawe kuko wagisomye hano nawe utagisobanukiwe ntacaki kwakira oya pe ahubwo Imana yo nyene izoguhuza n'umuntu agukebanura ahubwo ingwano ufise ni wa muka w'idini wagutumye utagonda zose weze nka ubu bwako bw'inagonda zose siko Bibiliya yavuze muri bene rero no mu gitabo cyo guhunguka Exode ibi bizitira imigishanyi igaragara kandi bizobabuza kuja mu ijuru no muga muzogenda muri abanyagahinda Imana ibabare ngo nta kundi nabyaye akagutuguko Imana irababara wikavuga ngo namasakorora kubako ngo ndabe yuko ari umuntu umwe ari karata ku butungane ngo nkabura Imana irababara n'ukuri hemwe Imana irababara rwose Imana ikababara ikavuga ati bana banje ngabo bacoceye ngabo barabaraguritsa bikemera ngabo barabaroga bikemera kandi basenga Imana ikababara ngabo babaye ingumba ngabo baracikirana ngabo bikemera Imana irababara rwose basigara wirata ngo kazima no mundi narekira rije urazi ikintu bukoze ubundi ahubwiza avuga utuwiteka umuvumo ndawaza nararekereje mukabana wanje ntibazorekerarize kumerezwa zose muzoronka muzogerura kishikanwa litagabanijwe muri hereza umukama kandi ababantu rero igituma mukwiye kubyumva nk'ubu umuhanuzi nashobora kugira umugabane munini yiye oya umuhanuzi amera nka kujya ku mukuru w'intwaza ngabo agira abantu bakeyi Imana yashize muri we ubutunzi bw'ijambo baba bakeneye niyo mpamvu ngaho mushobora kuba muri nk'ibihumbi 15 mugasanga abantu bafishe umugabane muri studio restaurant komera Kristo ni muzima wo gukugwa ko ibicu imibabaro iki kandi murarongera umugisha yo mudakinasa ikizo ikubwira n'igiki umva ijambo ryaho kutarironka kubabara ari gutuntu ari guhwera zo uri umunyamugabane wawe kandi muri ico giki Imana yabazanye gishashigera kuri wewe mugiki kuzitira n'igiki nuko nawe mubare baje bavuga ngo kajya kagore share kare ngo urugo rwarakananiye ngo emwe gabaye muhumure ntaruko rwananiye iyo ni analize iciritse gose yabagorana ni hari ibindi bintu mbandi muhumure urugo rwarakananiye ngo none ngo kariko karaba ngo business ngo kubona ga puncher ngo nyene ngo nakujya kuntu ngo kavuga gose ngo reka jambo ry'Imana ubona ubutunzi wawo bwe exploiter ugaje je ko ari audio numviriza kavuga kino n'uwiteka ibi byagenze gute nkawa twica turiko turafungwa turiko turatera inkuru imigabane
zina zombera te twica tuko turatenga tuko turafungura emwe hakaza umutima umbwira ati genda gusenga hoci genda kuburyo wonavuga uti ndi njyaye none yiteguriye gusenga ryari yihenye ibyaha byiwe ryari yiyegeje ryari yemwe ukabuza usanga ndiko ndiruka n'inzoka ndiko ndica inzoka ndiko ndagirane ndiko ndiruka n'impanuka kandi ninugutikaza kubera iki n'umurimo w'umwuka w'Imana mu nzu y'ububiko runaka kandi Imana irobanura ku butoni umwe wese arafise icyo yagenewe kandi gifise akamaro kuri zo abantu ragifitiye akamaro nukomeza ukaba imbundeko cyangwa ukaba umunyedini mwiza uzobagirira nabi kuko hari abantu bakenewe kubw'umuhamagaro bakeneye gutabarwa kubw'umuhamagaro wawe gutabara abantu siko babibwe bagera ibyo banagusa wanashaka uyu munsi isi ikeneye isi ikeneye abantu bayigira inama mukuri no mu mutima icyo bakora bagahabwa umugisha kandi ikintu cyose bazokubwira inama ngo ukore uhabwe umugisha babwira tuzogenda urimo wimbure ntusambane ntiwube ntubeshe mugabo ibyo naho tubikora ujyanye kimwe Imana kimwe muri 10 Imana ndakurahiye umuvumo muri ko imikoshi muri ko Imana iravuga ngo mwirirwa muravuga ngo mumenda mubiki ngo mumenda mu gihe mungaganya munyiba munotora amashikanwa yanje mukagoreka kimwe muri 10 mukime gikwiye narababwiye amahera 1000 nimba orose 1010 iki 10 n'igihumbi si 1000 n'ijana kaza bajacenga nimba ari miliyoni ni na 100 nimba ari amahera 100 ni herari ibyo mubyumve ngo kumereza zose muzoronka muzogera akishikanwa ritagabanijwe muri hereje umukama uyo mugabane mweranda muzogerura kubirisha ibindi ubwiza muri vicarico ngo uzobwira kanuti igihe muzoba mwageruye ko ibyiza kurusha ibindi ibisigaye bizohabwa abarevi nk'ingano zagerewe kuzikiri ku mbuga n'umutobe umusesekara usesekaye ku bwato bwuzuye murumva nabo guhabwa ibyiza ni kuvuga pana kubaho micacwa hagucimbura pana kuvuga ngo uturaya tuba twasigaye ngo dukinuki ngo uko namaze guhaga no hagucimbura ukavuga uti ni ukuri pe ibiro 2 by'umuceri ibiro 2 by'ibiraya ni bivanye n'ibyo mu mbuya I don't know bwiza ngero nibyo bihabwa umugabane wa bene Levi muzobirira aho ari hose mwebwe nabo mu nzu yanyu nimembo yanyu ku bikorwa byanyu byo mwihema ry'ibonaniro murumva hari abantu mwimishije umugisha waje abantu baguma bapfukamye babasengera n'ukuri kera je sinzi ko ari umurimo mugabo nasanze ari umurimo Ndeho gujukuri sindi kuvuga ku izina ryanje ivuga ku izina ry'Uwiteka sindi kuvugira je buwapi mu bantu batobura ibyo barya n'ibyo banywa n'ibyo bambara mugabo namwe nimureke kuzitirira imigisha yanyu mutanga ibyo mwabwirizwa gutanga kugira ngo mukugwe ko ibitategerezwa kuba bako ntago icumuro na kimwe kizobagira igihe muzoba mwageruye ko byiza kurusha ibindi murumva ntugatange umaze kuzuza umaze noneho umwana w'umuntu n'ikindi iyo urose kimusaba 2 urose birugasaba ntago icumuro na kimwe kizobagira igihe muzoba mwageruye kubwiza kurusha ibindi nimuzohumanya amashikanwa meranda ya bene Isirayeli gutyo nimuzohova iyo tuvuga gupfa mumva ngo ni gupfa abahambe kugenda n'icyago hari info tugenda na mu buzima bwacu ibiro bimaze gukogwa hacasigara imigigo yo gucyogwa kandi mukirinda ibintu bihumanye reka ndabibasomere kuko ibisibye byo gukora hama ejo tuzotangure urugendo kuva Kadeshi gushika Mowabu nabwipfuza gose amazi y'Imeriba murabibitwica reka some gatoyi ikigabane ca 19 ndasoma sisigura mu mbabarire gose ngo umugama ashikiriza ijambo Musa na Aroni avuga ati ngibi ibyategetswe nibwirizwa umukama yashinze mu kuvuga ati bwira bene Isirayeli bakuzanira inka yakagajo itagira murazo ubuhanuzi buhari uyu munsi ngiyi itagiye kubambika ibara ndabarahiye mugiye kuboneka umunyisirayeli no butariwe
singiyi iravugwa no muhanuzi bwa Ezekiyeli. Murabona iyi nka y'akagajo, mwibuke ingendo ya Trump itagira agahonzi n'akanenge, kandi batarambika umutwaro. Muzoyishikiriza umuhereza nk'uko Eliyazari, nawe ayijyana inyuma y'icumbi, baheze bayibagire imbere yiwe. Murumva ko ari imigirwa yo gutyorora. Umuhereza nk'uko Eliyazari azokoza urutoki rwiwe mu maraso yayo, aheze ayamijagire amaja ku muryango w'ihema ry'ibonaniro incuro 7. Hanyuma bazoturira iyo nka, abona urusato rwayo, inyama zayo, amaraso yayo, be n'amayezi yayo bizoturirwa. Umuhereza nk'uka azofata urukwi rw'isederi, izope n'agahama, abiterere hagati mu muriro uriko uraturira iyanka. Hanyuma umuhereza nk'uka azomesa impuzu ziwe kandi yuhagire umubiri wiwe mu mazi, mu nyuma abone gutaha mu icumbi. Azoba ahumanye gushika ku mugoroba. Nyene kuyiturira nawe nyene azomesa impuzu ziwe, yuhagire umubiri wiwe mu mazi. Azoba ahumanye gushika ku mugoroba. Umuntu adahumanye azokwegeranya umunyota w'iyo nka, awushira inyuma y'icumbi ahantu hadahumanye, bawushingurire umuryango wa bene Isirayeli, kugira ngo baze bawuteguze amazi y'ityorora. Izoba ari impongano y'igicumuro. Uwegeranije umunyota w'iyo nka azomesa impuzu ziwe, azoba ahumanye gushika ku mugoroba. N'itegeko ntabanduka kuri bene Isirayeli no kunyambukira ibiwabo. Ubuhanuzi bwa Ezekiyeli nibwo bivuga neza, tuzohagera. Ibintu bihumanye uzokora ku wapfuye, ku mubyimba wose w'umuntu azoba ahumanye mu gihe cy'iminsi 7. Azokwicoroza y'amazi ku munsi ugira 3, ku munsi ugira 7 azoba ahumanutse. Ariko aticyoroye ku munsi ugira 3 no ku munsi ugira 7 ntazoba ahumanutse. Uwo wese azokora ku wapfuye, ku mubyimba w'umuntu yapfuye, hanyuma ntiyicyorore, azoba ahumanije ingoro y'Umukama. Murumva bimwe byo gukaraba. Uwo muntu azocibwa muri Isirayeli, kubera ko atamijagiwe ko amazi yo gutyorora, ahumanye ubuhumane bwiwe bumugumeko. Ngiri itegeko, umuntu niyapfira mu ihema, uwo wese yinjiye muri iryo hema n'ibiri mu ihema byose bizoba bihumanye mu gihe cy'iminsi 7. Kandi igikoresho cyose gipfunduruye kitariko umupfundikizo uboshe n'umugozi kizoba gihumanye. Uwo wese azokora ku wishwe n'inkota asanze mu gahinga, canke ku wapfuye ugwiwe, canke ku gikankara c'umuntu, canke kumva, azoba ahumanye mu gihe cy'iminsi 7. Ari abahumanye indwi kundwi, abapfumu baraguririza mu mva. Kuri wahumanye bazokwakira umunyota ku mpongano y'igicumuro yaturiwe, bawushire mu mubehe, hanyuma bawusukeko amazi mazima. Muce mukadawudi avuga umubehe ageranye na Edomu. Abanyabyaha mukwiye kwihana kweri, muciritse. Iri umunyabyaha ubuciritse, ndabibabwije ukuri. Udahumanye azokwakira izope, ayikoze muri ayo mazi, ayamije ku ihema, ku bikoresho byose, no ku bantu bari muri ryo, no ku wakoze ku gikankara, canke ku wishwe, canke ku wapfuye ugwiye, canke kumva. Udahumanye azomijagira uwahumanye ku munsi ugira 3 no ku munsi ugira 7. Ku munsi ugira 7 azoba acyoroye, azomesa impuzu ziwe, yuhagire umubiri wiwe mu mazi. Ku mugoroba azoba acyoroye. Ariko umuntu yahumanye ntaheze ngo yicyorore, uwo muntu azocibwa mu ishengero, kuko yahumanije ingoro y'Umukama, kubera ko atamijagiwe amazi y'icyorora ahumanye. Ni itegeko nabanduka kuri bo. Uwumijagira ayo mazi y'icyorora nawe nyene azomesa impuzu ziwe. N'uzokora kuri ayo mazi azoba ahumanye gushika ku mugoroba. Ico cose gikozweko n'uwuhumanye kizoba gihumanye, kandi umuntu azogikorako azoba ahumanye gushika ku
umugoroba. Abyumvise kirazira gukora ku bihumanya. Ibihumanya bikoze ko urihumanura. Nuko rero tuzosubira na hejo ibihumanye mu byicecekere, ibihumanye mu bireke, ariko mwumve icyo kubakura kw'ibyonyi, cyo kubakura kw'imikoshi, cyo kubakura kw'imivumo Imana yarakigenye. Genda mu nzu y'ububiko ntimukaryajyanye Imana, muyibwe yabasabye kuyiha, ibisigaye muyigeragereshe igihe yasabye kuhagerageresha, murabe ingene bagira neza. Icyo nisabiye nuko iyi minsi 3 utokwirengagiza ikintu na kimwe, ntuzojya ajyanye Imana kimwe muri 10. Niba gupfumbatisha uzopfumbatishe mu nzu y'ububiko, sibyo hajya usengera hajya wiyubakira, ntabwo ari ngombwa ngo haba icya kabiri ni iki, ntuzokwirengagiza agasani k'abagore cyangwa abagabo. Icya gatatu, ntuzokwibagire ko wahize umuhigo wo gusaba Imana ikintu. Umuhigo uhigiye ku busa, Bibiliya iravuga ngo ntimukaze imbere yanjye iminwa igaragara, kandi Imana ntigayagura, no iraba umutima utanze. Simbona impamvu ibyo nimutabyigishwa kandi avyo byonyine byo kubakura ku bisebe n'ibisebutse. Rero Uwiteka umumugisha ko nigishije mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, umugisha ubu bwoko bwako bwemeye kwigishwa mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Twese twuzuze mutima wa mweranda, duhemburira amarangamutima, duhemburira imiryango, duhemburira abana, baduhera ubwenge, duha umwumvikano mu ngi wacu, duha amahoro mu ngi wacu, duha ibyiza n'ibyishimo. Papa, imitwaro twikorera urayibona yiture muriro z'ubukozi. Umwana wa Yesu Kristo ari we mwagaje w'Imana, nahembure twebwe ubwoko bwawe dutabagwe muri iryo zina ry'iranda rya Yesu Kristo. Habura urwango muri twebwe muri iryo zina ry'iranda rya Yesu Kristo, habura iminaniro, habura ibyankiro, ahubwo ibyiza, ibyishimo, iby'ibikundiro, iby'umunezero bize bitwike mu buzima bwacu, ababyo bigaba bikaganza. Ibindi byose byambuka ijambo, byambuka ijambo, byambuka ijambo, byambuka ijambo. Wacankiro wambuka ijambo, warupfu wambuka ijambo, wamunaniro wambuka ijambo, wangwara wambuka ijambo, wamadayimoni wambuka ijambo, wandoto mbi wambuka ijambo, wamubabaro wambuka ijambo, wabugumba wambuka ijambo, wamunezero habwa ijambo, waburezero habwa ijambo, wabugisha habwa ijambo, wabutunzi habwa ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo tunezerezwa n'ubuzima bwoko bw'Imana. Amen. Amen. Akasia love. Ndagukunda cyane Mukama, irenge nawe ubwira Imana ko yikundi guhindura amazina y'izina rya Yesu Kristo, amugisha n'umugizi kuko warahezagiwe. Amen. Amen. Amen.